Uheruka kuryamana n'umuhungu ryari cyangwa uheruka gusha n'umuhungu ryari? ntabyo nibuka Watandukana n'umutipe? wumva twaranabonanye ahubwo ntanzi nanje sindamuzi twakundaniye guco kuri social media ariko niyo best relationship nagize. Usaba ex wanga? Sha umuntu aza akavuga ko ari umu ex wanje atabihe byiza nagiranye nawe azoba yibesheye. Ugoba ufise umwana? Sindi umukobwa ahubwo ndi umufiyemere. Si umwana w'umukobwa w'imyaka 4. Ugoba uri kumwe na papa w'umwana? Ntabwo turi kumwe. Ndakubona na tatuwaje ku kuboko. Iyo tatuwaje isigura iki? Iyi tatuwaje ni amateka kuri nje. Kwa kuntu kugira ngo guhubuka mu buzima narahubutse. Nicyo kintu cya mbere nicuzaho. Nta n'ikindi kintu ndicuza mu buzima. N'umuntu wamusohokana amagashija gupropose undi muntu muri kumwe. Ibibaho ntituri kumwe. Muri kumwe kandi dufite amakuru yuko ashobora kuba yarakwambitse n'impeta akakwambika bag. Ibyo bintu nibyo? Yakwambitse bag then ashitse ngaha mu Burundi aca apropose undi mukobwa. Nukuvuga ngo yiwe yarayikwambitse then apropose n'undi mukobwa. Ibyo nibyo? Ari mu bakobwa bashobora kuba barakundanye n'umuhungu ari hanze y'u Burundi bagakundana barakundanye igihe kitari gito ko twe dukurikira amastati yawo twagira turayibona daddy mom ibintu nk'ibyo. Ubwo byakire gute kubona umuntu aza mwarakundanaga cyane twese tubizi then ukumva ko mutakiri kumwe yambitse impeta wundi? Niki kintu wabwira hari abantu bavuga ko ama relationship ziri kure na kure abantu basohokana n'abantu bari hanze? Hello ladies and gentlemen, ni Krista kuri micro bakunzi wa Bujayi TV twongeye kugaruka kandi nkuko twabibemereye zo turatumira abantu bamwe abastar canke abandi bantu batandukanye mu buzima busanzwe tuganira nabo kugira tumenye ubuzima babayemo. Hari umuntu ashaka nko kubwira ikintu kumva kiragufashije. Aka kanya turi kumwe n'umutumire muri studio, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ntari muri industry Burundi. Bono umukobwa nyene mwiza twashimye kuganira nawe kugira tumubaze tuganire kimwe bibiri. Kuri micro muri kumwe nanje Christabella, behind camera turi kumwe na CK professional. Turabakire kuri kamera za Bujayi TV. Umeze neza. Namahoro. Yego. Nitwa bande? Laila. Raba muri kamera. Banyita Laila niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Laila cyonyine? Sinumva kuri ndiri kenewe. Ibintu biraza kugenda neza gasike ko batanguye kuntora amasana. Laila ni muntu ki yavukiye he avuka mu muryango w'abana bangahe? Donc nk'umuntu ashaka kumenya Laila yo kwivuga gute Laila? Laila ndi umukobwa murayibona haba naravukiye ahantu bita Butare. Kindi naco nkamvuka mu muryango w'abana 3 abakobwa gusa. Haba ngira wa kabiri iwacu. Ufise imyaka ingahe ga Laila? Kandi byabiriho. Jenda kuze imyaka 30. Oya nta 30 nawe kumengo ndakurabye umengo uracyari muri nka 18 17 ans. Oya iyo ntayo mfise premier ni mike gose. Nka 20 na Chokora kujya navuze reka nkure kwibiri 28. Ndabakunzi ba Bujayi TV badukurikiye bararaba iyo sura barabe ko ari ya 28 ariko birashoboka ko hari igihe usanga umuntu afise umubiri akangwa n'umubiri wapi kandi muri iki gihe imyaka nta nici bivuze umva ni nk'umubare kuri abavuga ni chiffre gusa. Wambaye neza by the way. Merci. Ninde yakwambitse? Ndiyambika. Sire zawe zikuraye gala. Abandi bazigura nande ndaziguriye. Watubwiye ko uri umukobwa imyaka 20 na ni batatubeshe. Rero uri umukobwa aracari wanyu woba ufise umwana? Sindi umukobwa ahubwo ndi umufiyemere. Uratubwiye ko uri umukobwa okay nico turakimenya uri umufiyemere. Navyibagiye. Ko umva twavuze ibintu byinshi numva
uvyibagiye kubivuga. ufise umwana w'imyaka ingahe Galaye? Si umwana w'umukobwa w'imyaka 4. Wow. Ubuzima bwo bubayemo Galayla, bon urabona ko ukiri mutoya, biragaragara inyuma ku maso y'abantu ko ukiri mutoya, ukaba ufise umwana w'imyaka 4. Bon uvyakira gute ubuzima ubayeho gute n'umwana bigaragara ko ukiri muto nawe akaba ufise kandi undi mwana mutoya, ubuzima ubu ubayemo gute, bigenda gute kugira ubashe kuvyakira ubuzima ubayemo? Ndabukunda cyane ubuzima mbayemo kuko baravuga iyo ubaye mu buzima ntiwishimire ubuzima ubayemo sha ni bya bindi bituma wifuza iby'abandi kandi biriya kwifuza ni bibi. Umwana ntacambwiye ni uwanje ndamukunda kandi naha peut-être naho noba ngeze ubu hari byinshi nkeshawe ko peut-être niyo ntari kuzovyara sinari gufunguka mu mutwe. Hano hanze hariho abakobwa usanga babyara abana bagatwara inda guca usanga bazikuyemo kubera baca bimvira ati none umwana azobaho gute, bizogenda gute uyu mwana. Hari abategwa inda ugasanga na base barabihakanya babateye inda akimvira ati reka ndayikore muko sinzobona ubushobozi bwo kumurera, sinzobona ukuntu umwana azobaho. Wewe ugitwara inda ntiwigeze wimvira ko wayikuramo? Oya kuko meme ava kera ntarabyara nkiri n'umunyeshuri naravuga mana je nivyashika ko narakundana ahubwo nivyashika je nkazotwara inda nivyashika sinzogire ngira ico gitekerezo cyo kuvuga ngo reka ndayikuremo ico gitekerezo naco nigeze ngira. Tugerageje kukubaza gato kubyerekeye umwana papa wiwe papa w'umubyara ntiyigeze yoba akubwira ati jeyo ndasi wanje rindira umwana? Hari abantu usanga bameze uko muhunga akubwira ati rindira umwana avuke hamba ndabe isura yiwe canke ndabe ko asa nabi wacu niho nzomwemera. We ntabyigeze bikubaho? Oya ahubwo ahari hose yabaye intwari kandi cyane pe aho kwa kuntu ushobora kuja kubwira umuntu urazi ko umuntu mukundana akavuga reka nje kumubwira iki kintu kugira numve ukuntu umuhungu aza kuvyakira ukuntu abifata. Cyo yakoze yarantwenze ariko ntiyantwenze kubw'agahemo cyangwa gushaka kunyereka ko atitaye ku byo ndi kumubwira ahubwo byaramushimishije. Ahubwo naratunguwe ko byaramushimishije ambwira umwana n'umugisha ntacyo dufite ntacyo ufite ntacyo mfite ariko ndazi ko umwana azabaho kandi arabayeho. Ku muntu afise yo bamaze kugira experience ntoya mu buzima bwo kurera umwana, mbega Galaye woba uri kumwe na papa w'umwana? Ntabwo turi kumwe. Mwaratandukanye? Yego. Ufise undi mukundana? Okay, tutaraja muri ibyo reka mbanze ndakoze akabazo kamwe tutaraja muri ibyo. Niki kintu wohanura abakobwa usanga genre hanze ngahanye batwara inda bakimvira kuzikorora bakimvira kuca turamaze kubona ibintu kenshi usanga hari abavyeyi babyara abana bakabata mu miferege bakashira ahantu yamaze kumubyara. Niki kintu wowe bahanura urazi ko ubuzima wabuciyemo bwo gutwara inda amezi 9 umwana ukamurera, ikintu wohanura abo bantu bacimvira ko ushaka gutwara inda ukazikuramo? Ikintu no bahanura ko icambere cyo kuja kuryamana n'umuhungu urarisikamwe ibintu bibiri. Swa turashaka kwitwara cyane ntwitwaye. Umva ni handi bakubwira kora ikintu uzi uzi ingaruka yacu. Bimaze gushika no kwiyakira. Umaze kwiyakira nta bindi. Umwana n'umugisha. Twese twaratwayinda turavya. Sinarinzi ngo umwana azobaho gute. Ariko arinze ageza ku myaka 4 ahageze je ndashimira Imana. Kwiyumvira gukura mwinda siyo solution ko icambere hubo ubikoze ivyaha bibiri c'ubusambanyi nico kwica. Ndumva sha mwo kwiyakira mugatwara izonda mukarira abana banyu ko nubuzi ico umwana azovamo peut-être niwe azogusova niwe azi Imana nibizi icara yarazaniye ico kiremwa muntu muri twebwe. Laila mwamwumvise baratanze bamwe mu makuru make yarabwiye abantu bashaka kwiyumvira ko bakuramo izo nda mu byumve mw'abakobwa mwe
ibyo dukora si byiza urya mwana ashobora kuzoba niwe azoba uburundi bw'ejo ntawumenya ngene biba bimeze. Laila twakomeje ku kintu cyo kumubaza papa w'umwana atubwira ko batakiri kumwe. Mbe Laila ubunyuri en couple rafise undi mutipe musohokana? Ico kibazo kirangoye kwishura. Ego oya mvuze ikibazo wowe icyo kibazo mbaje kirangoye kwishura. Laila ku bantu ntago umuntu uvuze ngo uri en couple nkaho ufite uri muri relation wishimiye iri stable kuri ibyo sinavuga ko nabanye na relation ndimo ntayo ndimo pe. Laila ndakubona na tatuwaje ku kuboko. Iyo tatuwaje isigura iki? Ni izina ry'umwana wanje. Urambeshe. Ndabwira bakamere ukuboko kose bakwerekane. Twereke ndagusabye. Twereke. Iyo tatuwaje isigura iki Laila? Iyi tatuwaje ni amateka kuri nje. Iriho gato. Afete kwa kuntu kugira ngo guhubuka mu buzima narahubutse. Ndumva atabyinshi nabivuga gusa narahubutse. Ya. Mukwishira ko ari yego pe. Uri muri ba bantu bicuza ko zikira ko gati je ndicuza ko narabikoze. Nicyo kintu cya mbere nicuzaho. Nta n'ikindi kintu ndicuza mu buzima. Cyo cyonyine. Laila ndi mu bantu bashobora kubakurikirana ama statut yawe bashobora kuba bagukurikirana naho udashaka kubizi kuri social media ukoresha. Nagira ndakubaze haraheze iminsi uri kumwe n'umutipe mu diaspora mu Burundi uri muri leta zunze ubumwe za Amerika uwo mutipe warakunda kumushira ku ma statut cyane. Hama dufise amakuru ko aheruka gutera ivi. Amakuru afise ujya mutipe muracasohoka n'umuntu mwamusohokana amagasuja ku propose undi muntu muri kumwe ibibaho ntituri kumwe muri kumwe kandi dufise amakuru yuko ashobora kuba yarakwambitse n'impeta akakwambika bag ibyo bintu nibyo yakwambitse bag then ashitse nga mu Burundi aca propose undi mukobwa nukuvuga ngo yiwe yarayikwambitse then propose n'undi mukobwa ibyo nibyo akoreka mbabwira mugakunde kwinjira cyane mu buzima bw'abantu. Anyway numva nta makuru menshi mfite kuri ibyo kira kumbajije ibindi ariko ibyo by'imeta by'iki peut-être ishobora kuba ari ibanga ryanje nawe n'abashobora kuba baranabimenye. That's all. Hari abantu baba bari ku ruhande jaho y'umuryango nyene ugasanga biravuzwe cyane ko wambitswe impeta hama tipalaza ntidushatse kumuvuga ko nanje ndamuzi araza ashitse ngaha yambika undi mukobwa. Wabyakiriye gutega Laila kubana warakundanye ari mu bakobwa bashobora kuba barakundanye n'umuhungu ari hanze y'u Burundi bagakundana barakundanye igihe kitari gito ko twe dukurikira ama statut yawo twagira turabibona daddy mami ibintu nk'ibyo. Wabyakiriye gute kubona umuntu aza mwarakundanaga cyane twese tubizi then ukumva ko mutakiri kumwe yambitse impeta wundi? Ubundi kandi bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na nyirayo cyangwa inzu utabamo ntushaka kumenya sinzi uwo mugani ukuntu nawuca. Afete yari yaraje twaratandukanye nta kintu da special nta kintu kimwe byambwiye ko je no kubimenya bimaze igihe kuba yarari muri relation nasanzwe ndabizi ko nawe yarabimbwiye ko n'umuntu twarapfugana même si tuba ubu baratandukanye n'umuntu je nawe ntitwatandukanye nabi ako hariho icatumye tuvuga kiriya muntu aje ukwiwe akora ivyiwe abandanye ubuzima bwiwe. That's all. Sinababaye kandi ahari pe wish all the best. Okay, sinatahuye umfite yaje ngaha mwaramaze gutandukana wewe.
ntabwo twari tukiri kumwe pe naba mbeshi twari twaratandukanye ni kwa kuntu gusa hariho bimwe na bimwe bitari bwaje mu buryo ngo twicare ko twarakundanye igihe kinini relation à distance nimba ariko babivuga mu gifaransa ico gihe ari ibintu ibyo bavuga donc ahantu utari canke inzu utabamo ntushobora kumenya ibiri muri iyo nzu. Laila niki kintu wabwira hari abantu bavuga ko ama relationship ziri kure na kure abantu basohokana n'abantu bari hanze surtout diaspora ugasanga hari umukobwa akunda n'umuti bari hanze bamwe bakobwa ko bidashoboka urukundo ruri kure na kure bidashoboka we ubyemera no kubyemera canke birakunda we niki kintu wabwira abantu canke abakobwa bafise abati basohokana bari hanze? Na kintu cyambere kibabaza nkacu first of all urashobora ko muri relation uriya relation iri hafi muri hafi n'umuntu iraryoha ariko relation ya kure na kure urashobora gushwana n'umuntu ukavuga uyu muntu naho turashwanye aramblotsa ahantu hose canke arugaye telefone arafunze telefone icambere sindi bumurondere sindi bumuvuga ngo reka basi kuko ari kwa kuntu ushaka kuvuga umuntu twashwanye ndaza haba ndazi wabo reka fate taxi cyangwa reka fate bajaje reka nje kumurondera tuvugane ni excuse ko burya iyo umuntu muri kumye face to face muravugana niba ari nishava bagufite rikarangira ariko nta kintu cambere kigwe kandi kikanarusha relation à distance ariko iranaryoha irarusha kandi kanaryoha. Laila akabazo k'amatsiko heruka kuryamana n'umuhungu rya cyangwa heruka gusha n'umuhungu rya? Ntabyo nibuka. Ntabyo wibuka? Ni kera. Batandukana n'umutibe. Umva twaranabonanye ahubwo ntanzi nanje sindamuzi twakundaniye guco kuri social media ariko niyo best relationship nagize. Ni ukuvuga ngo uheruka kubikora ja ukibyara umwana wawe? I think yes. Yeah. Usaba ex wanga? Sha umuntu aza akavuga ko ari umu ex wanje atabihe byiza nagiranye nawe azoba yibesheye. Mubasi mubo wemera ni banga? Nemera aba ex babiri gusa. Abaye? Baby father. Niyo relation naherukamo yo mu diaspora nta yindi. Okay, dusoza Laila wakoze kuza wakoze kutwitabira ubutumire twaguhaye vraiment turaryohewe abafise amatwi baraza kumva ja ikiganiro twagiranye nawe. Laila dusoza gira icubwiye abakunzi ba Bujayi TV. Ico numva nababwira ndabakunda naho harimo abo ntazi n'abandi burya umuntu nareka ntakunda abazi gusa nabo utazura bakunda ndabakunda that's all. Mwakoze cyane kutwitabira ubutumire bwacu bakunzi ba Bude umutumire twatiri kumwe ya Ruwo mwabyumvise byinshi yatuganirije ndazi ko bamwe muraja muri commentaire mutubwira uko mwabyakiriye mwakoze cyane ciao.